Keri n'umwene gihugu cyane n'umunyagihugu? Jewe ndi umwene gihugu. Kubera Keri umuntu yakubwiye ati akari mu mpene niko kari no mu ntama bisigura iki? Akantu akari mu mpene niko kari no mu ntama kuko ugasigura akari muri jewe niko kari muri weje. Impene nindi ntama nindi je na uri ntama. Ndakubwiye nyoko canke mama wawe nihemba mvuze neza. Ndabaramukije inshuti bagenzi mudangesha kudukurikirana ni Mirror TV 257 iri kumwe na Jumelage Jeunesse pour le bien-être des enfants et des jeunes JJB mu mfunyafunyo. Turabakunda rero kubera mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu mu mice igiye itandukanye na cyane cyane ku buzima bugize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega inshuti mugenzi dukurikirana ni ryari uzomenya yuko uri umupatriote cyangwa kundi igihugu cyawe? Igihugu cyawe mbega ni ryari abantu bazobona yuko ugikunda? Ni ryari uzobona umuntu uko akunda igihugu ciwe cyangwa yuko acyanka? Mbe hari uhanka igihugu cyamwibarutse? Ariko nibaza yuko ntitugikunda kumwe. Uno munsi rero ndi kumwe n'ugwaruka, benshi bavuga ngo ugwaruka gwitahuye. N'umujene yitwa Keri Yamba. Amahoro cyane yakubaho. Umeze neza Keri? Nukuri meze bon. Keri ni ryari umuntu bazobona yuko akunda igihugu ciwe ari umupatriote? Kenshi kujya mubone ko umuntu akunda ikintu nuko ubona icyo akora icyo kintu. Ni kuvuga umuntu akunda igihugu ciwe icya mbere kivyo bikwereka nuko uzobona yuko hariho ikintu asumbije abandi mu kwerekana ku gihugu ciwe. Donc nko mu bikorwa no mu mvugo. Akarorero k'ivyo bikorwa, akarorero k'imvugo umuntu akoresha kugira abone yuko akunda igihugu, yuko adakunda ikintu kanaka atari igihugu cyose. Icyambere kimara gihagiza mu bindi mu makungu ntagiponda. Udafise uburyo bwo gushikana iryo jwi mu makungu nawe amakungu acamenya gute akunda igihugu? Acakora ibikorwa. Mu kubikora sukundi. Ninga gutya ko kwitanga gukora ibikorwa rusangi ahantu runaka ata muntu murinze ko bisaba ari we nyene ubyicyakiye. No gufasha abo bandi abene gihugu nkawe mu kubereka ingene bakunda igihugu cyabo. Kabibigisha. Keri watumiwe mu kiganiro nk'iki kubera neza uvuga yuko ukunda igihugu kandi cyane abantu bayibonera kuki wewe ubwawe wiyumvise mu gute ko ukunda igihugu urumva yuko utegeza kubishingira intahe n'abantu bakabona yuko ukunda igihugu cyabo? Deje ubwa mbere gituma nkunda igihugu nuko ndi umurundi akabaro navukiye igikurikirana uko nkunda ivy'igihugu cyacu nkakunda ivyimburwa byo mu gihugu cyacu nta bintu byo mu mahanga je nkunda no gufungura mfungura bijya by'iwacuzi. Ikindi nuko n'imikorere yanje nkorera mu mico ikirundi cyacu. Keri n'umwene gihugu cyane n'umunyagihugu? Jewe ndi umwene gihugu. Kubera bene gihugu kuvuze mvuze umwene gihugu no kuvuga umunyagihugu bitandukanye gute kuba atazi iryo tandukaniro ry'umunyagihugu n'umwene gihugu? D'abord ko yaje mvuga ngo ndi umwene gihugu niho navukiye kandi naho sanzwe mba. Kuba uri umunyagihugu ni n'umuzi washaka umunyagihugu kumuzungu gute ingenzi arashobora kuza nawe cyo byumva bikurikira se musanzu yabaye muri ico gihugu akagisaba mwindaro acaba umunyagihugu n'umunyagihugu se umwene gihugu kwera araje asaba mwindaro azogenda ariko jewe naho nzogenda nzogaruka kubera niho natewe ubwo muri mwene cyo ndi mwene cyo niyo zacyo mwegenzi ko buriko muratahura umunyagihugu ni uwo muntu wese ngo agasaba n'indaro ari uwo hanze aba yitwa ngo umunyagihugu ariko umwene gihugu ni wowe nyene cyo unagenda mugabo amaherezo y'inzira hakaguma ari munze no Mbega umurundi wese ahari turi miliyoni 10 abarundi twese turakunda igihugu? Si twese. Ati gute? Jewe ko nkora nkunda igihugu nako ugikunda. Nibaza ko bariho itandukaniro. Kuko uzobirabe mu migenzo yacu, mu mikorere yacu, gutambuka kwacu, muri byose dukora usanga hariho itandukaniro. Kujya ari itandukaniro mu bintu dukunda hariho umuntu uzamva ngo je ngo ndumwene gihugu ngo ndi murundi mugabo burundi ugasanga unamuje ati mbega ururimbo rwa Burundi bwacu nta nazi na kintu na kimwe mbega umuje ati mbega Burundi niki naje no gusigurira ugasanga ahubwo azi iby'abanyamahanga gusumbya igihugu cyiwe neza cyane. Ingaruka rero z'umuntu adakunda igihugu ciwiyo nizanye nyinshi cyane.
izambere nuko muri we aba mengari ntaba yitahura muri we yarahemukiye muvyeyi yego kabisa kuva kuri basoko na basokuruza urumva muri we ingaruka ya mbere mbi kutamenya icari niyo ngaruka mbi kabisa. Kelly, tukiri kuri iyo mico nyene tuyigaruke ko gatoyi. Ndakubwiye nyoko canke mama wawe nihemba mvuze neza je nkajewe nkurikije imico yiwacu uko nakuze ko je simvuka mu gisagara mvuka ruguru mama ni gifaransa nyoko ni kirundi iwacu nakuze sanga bavuga ariko hariho umuntu gushika ubu ushobora kugira isoni zo kubwira ati kumubwira uti nyoko wawe yantumye ukuntu kuko yagiye nta bariho ushobora kumva isoni kumenga benshi babigize nk'igitutsi mbega ubabwira iko abo bantu bumva yuko umenga umubwira ati nyoko wawe umenga ni igitutsi uramututse ikintu babwira nk'impanuro baha ntashoke aca ashavura ngo uwo mututse meka no majambo gifaransa tuvuga n'imere giswahili hari usanga hari busutwa ngabo yavuze mu giswahili ukumva menga nakantu karyoshe ko kumwandanya usubiramo ariko ukabwiye umuntu akumva kari gitutsi ariko twicyo kimuri cyacu kuvuga ngo nyoko je si gitutsi kuri bwanje nje ukimbwenda gitahura ko ndacyakira kuko ndi umurundi muri gihugu cyanje. Kelly, urugwaruka urumujene kuko nturashikana imyaka 35 harugwaruka rwinshi rushobora kuba rutazi uburenganzira rufise muri iki gihugu, uburenganzira bw'umujene muri iki gihugu cyangwa ugwaruka n'ubwa nk'umujene yabameze nk'ukahobwo sindamutahura kuko mu gihugu cyacu Burundi twebwe ugwaruka dufise uruhara runini dufise ikintu kinini muri twebwe nitwe edait twatu nuko twese tugize igihugu ariko abajene dufise uruhara runini cyane kuko abajene cyambere dufise ingufu dufise amasa shurusha kandi na twebwe benshi ni kameme ushaka gusanga nk'umuvyeyi afise abana nka batandatu bazabasara abajene ni kuvuga rero ahubwo twebwe abajene dukwiye kuja hamwe tukaza turigisha bajya abajene bandi ega abandi twabona abajene batitabura kara abajene ugasanga n'abandi bari hari inyuma bari kumiri tukabereka ati burya twebwe dushize ingufu hamwe tugakora igihugu cyatwibarutse cyabasoko n'abasokuruza tustegerezwa gushika ku kintu runaka. Tukiri ku kibazo cyo kwikumira hari abashobora kwikumira bavuga bati hashigwa imbere banaka niho babonwa naho nokora ibikorwa je ntibiboneka mbega uwo muntu nawe yo byogenda gute kugira reke kwikumira abone yuko nawe ari umurundi mu bandi uko arugwaruka rw'umurundi. Icyambere kimwe nuko abandi bari mu bari handi bajene bari bishitsa kinubwa ntibishoboka ivyo nje twasezeye kwinuba cye kunuba bene wacu abo tunganya imyaka cyane abo tunganya imyaka ushobora kuba ariko vyumva canke abandi tariko bavyumva birashika kuganje ndifuza ko bose ahubwo bovyumva uwo mutima bakagira uwo mutima wo kutinubana yego yaba umugaye yaba utamugaye yaba ukomeye yaba udakomeye yaba wirabura cyangwa winzobe bose bakaza bakaja hamwe kuko tugiye hamwe twese cyambo cyanyakubaho birashoboka. Kelly, umuntu yakubwiye ati akari mu mpene niko kari no mu ntama bisigura iki akantu akari mu mpene niko kari no mu ntama kuko gasigura akari muri jewe niko kari muri weje akari mu mpene niko kari no mu ntama akari muri we niko kari muri jewe yes impene nindi ntama nindi je na uri ntama Shiti bagenzi rezo yuko aho rero muzogira icyo mutubwiye akari mu mpene niko kari no mu ntama ngo nakari muri Kelly kakongera kaba muri jewe yiyisi impene nanje ndi ntama mbega mwizaniye je ndi ntama ya Yesu Keruranwe ngeje ariko nibaza yuko urafise n'ukundi kuntu wobisigurira umuntu yego ni kuvuga kuri ngo ushaka kumusigurira twese twarimwe n'Imana imwe kandi uwatubumbye numwe ni kuvuga kandi twese tuva amaraso amwe niyo mpamvu vuga yuko atatandukaniro novuga ko icyo kiri muri cyo gitoshaka kwa kiri muri wewe dufise n'umutima n'amatwi nabiri n'amazuru nabi n'amaso nabi n'umunwa no. Urakoze cyane Kelly, tumeze nk'abarangiza harakaroro nashaka ndaguhe hama tugire ico tukivuze ko hari abantu dukunda kubona mu ibarabara kenshi rubarugwaruka abo bantu novuga yuko nimba ari nk'amaproje canke imigambi kanaka ibitarategura canke leta ibitarategura gukora nk'amabarabara aba yaracitsemo ibinogo agoye igenda ugasanga kenshi rubarugwaruka mu ibarabara hari abantu bazana amabuye ugasanga bafise ibipawa bariko barazibira ivyo binogo
abo bantu tubashire mu mugwi wahe bajya abantu nawe urabazi abo bantu ahubwo nibo baba ninakubwira bakunda igihugu bakagikundisha n'abandi ati gute wewe yitanze aja kuzibira ibinogo nta muntu yasavye sponsor ntawe yasavye impanuro mugagiye yaritanga ndetse hari ikindi kintu gishobora gukora mugaye yakiretse mugakubona ko igihugu kiwe kidasharije kitambaye kitahita neza yiyumva icyo kintu aza kugikora kenshi bajya abantu urakunda gusanga bariko barasaba imiduga irenganye ugasanga bariko basaba umusada kugira ngo ngira ngo babakure akayasho mbega kuri bajya abantu bajya babosi babacako ntibabiyumvireko kandi aho yahora atibira kumva arababa yari mu modoka ubahagenda neza ujya muntu yahazibiye iyo atamwiyumviriyeko uwo muntu nawe tumushyira mu mugwi wawe uwo muntu samushaka bari umuntu akunda igihugu n'abakibamo kubera ujya akoze yakintu yagize umutima wakigora yabaye umukorera bushaka ariko umukorera bushaka afise umutima nta mpembo yari karakorera utayimuhaye siko sigasa utayimuhaye ko afise sirindi niko kundi budatahura mu budasa bwacu budatabana mu budasa bwacu mu gihe yitanze kujyanye nawe itanga ukora mu mufuko nawe muhijana arashima kuko ntagaye ariko umwimye uramudekuraje umuciye intege niwo nabwiye ati rero nyimba kundi igihugu nawe gikunde ahubwo nawe muji inyuma umukurikira yego Keri tugushimire cyane nibaza ko impanuro nyinshi wagiye uratanga n'umuco wagiye uratanga kuri ibi nabiriya abantu cyane cyane ugwaruka nibaza yuko cyari gipfungu nibaza yuko byinshi n'ukuri bashoboye kubitahura ariko Keri birashoboka kuba hari akantu wotekerera abantu na cyane cyane bariko baradukurikirana ariko ugwaruka cyane cyane ugwaruka ruri mu gihugu cy'u Burundi eka mbere n'abarundi bari hanze akajambo babwira nakahe na cyane cyane kuri iki gihugu cyacu dukeneye ku Burundi bwejo impanuro nogenda nsigiye ugwaruka bene wacu bashiki banje n'abandi ndetse no ku muntu wese yumva ko yoba ari umwene gihugu yitwa kari umurundi akitwa umurundi kazi nuko yakunda igihugu ciwe akagikundisha n'abandi niyo meje mission mbona wari wese yoteza kuba afise ikaba nka devoir kuri we igikurikira akiyamiririza kure uwo wese yoza asubiza inyuma iterambere ry'igihugu n'imico ndangakaranga y'igihugu cyacu cy'Uburundi Imana yaduheza kabisa Keri tugushimire cyane Imana bandanye ukongera imigisha mu bikorwa byawe murakoze cyane namwe ndabashimiye cyane gose reka nanjye ndabashimire inshuti bagenzi mwari kumwe na Jadogo Trip kuri micro nukubibutsa gusa ndazi turazinanye inshuti bagenzi ego turi Mirror TV 257 turi kumwe na JJB Jumelage Jeunesse pour le bien-être des enfants et des jeunes reka ndabibutse yuko kuri kamera twari kumwe na Kwizera Merveille MK wakoze cyane ibintu n'amavuta turabakunda gose